hagati y'akazi na muntu b'abakenyezi babiri bari basigaye mu mvuga bo hejuru ku rwego rwo hejuru bari basigaye bafunzwe, Floriane Irangabiye na Emilienne Sibomana la sendika imwe bita sendika generale de personnel de renseignement au Burundi igitega isendika yitwa CGPBU afunzwe na Floriane. Izo manza zibiri zose ntizatunejeje, nico gituma twasohoye itangazo tuzifatiye hamwe. Ubwa mbere rwa Floriane Irangabiye urabona yari mu kibanza c'iyungururizo muri sentare y'iyungururizo ya Bujumbura, aho kuraba neza yuko ibirego bitakurikije bitaravye amategeko, urubanza rwaciwe yuko rwabaye agahohotero batubahirije uburenganzira bwa Floriane bwo kumenyesha amakuru, bwo guha byo kurondera amakuru aho ari hose hamuka yashikiriza mu mwidegemvyo, kuko we azira ngo yahungabanije ngo umutekano w'igihugu kubera yahaye mikro abantu banegura intwaro iri mu gihugu c'u Burundi. Rero urwo rubanza twitugwa ngwiyondagonde ubona ko bariko bakorera ku musunikano, twebwe rero ntitwabishimye, naco gituma twavuze tuti nukuri abacamanza bo kuri urwo rwego rw'iyungururizo i Bujumbura bari bakwiye kwisubira ko bagasoma amategeko bagaca urubanza bagashiraho intahe ishize, bakibuka neza yuko umumenyeshamakuru afise uburenganzira bwo kurondera amakuru no kuyashikiriza mu mwidegemvyo, kandi ko ivyo bamwagiriza bitagira ifatiro na bitoyi, bitagira ivyemezo na bitoyi, badashobora kwerekana yuko koko ivyo yakoze bihungabanya umutekano w'igihugu, koko bitajanye n'umwuga wiwe. Ica kabiri ni urwo rubanza rwa Emilienne Sibomana n'umurezi hama rero urabona yafashwe itariki 27 z'ukwezi kwa mbere, yaraye areze atangaje imbere y'inama umushikiranganje washaka ari yamusavye yuko izo ngorane afise yashaka gushikiriza zijanye n'ishure yiwe yozishikiriza mu nama. Yasavye umushikiranganje ati ubwo sindoza kubibabwira mu twenyene atekaye, ati bivugire mu nama. Araheza arashikiriza umwitwarariko afise ku muyobozi w'ishure atwara ishure ry'imyuga Christophe ryo ku Mushasha, yagirije uwo muyobozi yuko ashurashuza abana babigeme mu biro vy'ishure mu kibanza c'akazi. Hanyuma aho kugenda ngo batohoze ivyo yavuze, babitohoze ku batari bake muri iryo shure no mu micungararo bari babizi, ahubwo bacafata uwo mupfasoni yambitse ibara umupatiri, ntibigera batohoza ngo baheze babone koko kw'ivyo yagirije, ivyo yareze yitwa ko ari umurezi umuyobozi w'ishure ko ari ivyo canke ko atari ivyo arafungwa. Ejo rero urubanza rwa itariki 2 z'ukwa gatanu nta rubanza rwaciwe, ariko yaribe n'abari bamushigikiye kuburana barasavye bati eheraba twe twarareze umuntu ntitwigeze tubona mugira amatohoza, rero ni mumugire ko amatohoza mukabona yuko ivyo bintu atari vyo muheze mureke, mu gihe musanga ari vyo naho mumuhagarike ahantu. Barasaba ati kandi mu gihe muriko muragira amatohoza ndasavye jewe mburane nidegemvya, kuko nuwo nareze ari mu makosa mwaramuretse aridegemvya. Rero twebwe mu runani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu CBDDH turanegura iyo ngingo yafashwe na sentare nkuru y'Igitega, kuko turabona neza yuko batahagaze aho intahi ishize, aho amategeko avuga yuko igihe umuntu ataragirwa n'icaha aba ari umwere kandi ashobora kuburana yidegemvya. Ikindi naco nuko twabonye yuko hariho akarenganyo habashizemwo akamwana wa mama nyene kwagirwa n'icaha, nyene kwagirizwa icaha aridegemvya, kandi ubiravye aguma azara mera nk'utera ubwoba abogiye kubivyabona.
uwagirije nawe yatabarije abana babigeme muzi n'ingene guhohotera abana bifatiye ku gitsina abana babigeme bituma batiga kandi bituma babura amahirwe abahungu bagira. Twebwe rero turavuga tuti muri iryo tangazo turasabye bakure Emilienne Sibomana yidegemvye bagira amatohoza nk'uko yabisavye, hanyuma baheze bakwirikize amategeko ingene bivuga. Tugasaba n'uko Floriane Irangabiye bagirije icaha kitagira ishingiro kw'ivyo vyaha bifuta nabo nyene bakamurekura.